Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho imbonerakure zo muri zone Gatumba zahawe kuri uno wa kane uheze imipanga. Imwe muri izo mbonerakure yahaye amakuru radio RPA ikavuga ko bayihawe n'abarongoye mu mugambwe CNFD, bababwiye ko babaha itegeko ry'icyo bazamaza iyo mipanga, kandi babwira ko bagomba kuyibika neza, ko bazababwira icyo bazakoresha iyo mipanga. Ibi ni ibintu byashavuje abarundi batari bake, bakaba bafise ubwoba bukomeye cyane, aho bibaza ibigiye kuba ndetse n'ibiriko birategurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kubona yatanguye gukwiza imipanga mu mbonerakure. Ni ibintu biteye ubwoba kandi byerekana neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burategura ikintu gikomeye cyane gishobora gusiga gisambuye igihugu c'u Burundi, nk'uko bisanzwe bizwi ko imbonerakure ngaha mu gihugu c'u Burundi zirangwa n'amabi atandukanye, aho banyuruza abanyagihugu bakabafata bakabica bakabakorera ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba, ariko bikaboneka ko byose biba byagizwemwo uruhara n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi ndetse n'icyo iyo mipanga izahamara yamaze gutangwa n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane, aho Sylvestre Ntibantunganya wahoze arongoye igihugu c'u Burundi, aho yavuze ko abarongoye igihugu c'u Burundi ata discipline bafise, kandi akaba yavuze ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba, byerekana ko igihugu c'u Burundi kiriko kirinjira mu bihe bigoye cyane kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muraza gukurikira byinshi Sylvestre Ntibantunganya atangaje ndetse n'icyo yavuze ku bategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Turaza no kubabwira ku makuru ababaje kandi ateye ubwoba y'umurundi wabaga mu Rwanda akaba yaraje mu Burundi agahita afatwa n'imbonerakure zikaba zaramunyuruje, aho benshi bikeka ko baba baramaze no kumugandagura, ariko abakoze ayo mabi bakaba bamaze kumenyekana, aho amakuru adushikira avuga ko bakorana na Shabani Nimubona usanzwe uvugwa mu mabi menshi atandukanye ku butaka bw'u Burundi yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero, ariko bikaboneka neza ko ashigikiwe n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, harimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Biboneka neza ko ari nawe uba wamutumye ibyo byose aba ariko arakorera abarundi. Ni amakuru menshi atandukanye twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarakanda kuri sabone, kandaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuburu ibabaje kandi iteye ubwoba, aho imbonerakure zasubiye kongera kunyuruza abarundi ku murindi uri hejuru cyane. Ibyo tumaze kumenya ku mbonerakure Idrisi Ndayishimiye ivugwa mu iburwa irengero rya Aprineri bashirashize. Kwibukanye Aprineri bashirashize ni umurundi yari yavuye mu Burundi muri 2013 aja mu Rwanda, mu nyuma yimukira mu Buganda. Yari umukozi w'Imana kubera yabaye umwanya munini mu Rwanda, yari asigaye avuga ikirundi kivanze n'ikinyarwanda. Kuwa mbere uheze kwigenekerezo rya mbere ndamukiza 2024 Aprineri bashirashize yagarutse mu Burundi inyuma y'imyaka 11 atahonyoje ikirenge.
hafi isaha 12 n'igice z'umugoroba. Apollinaire yarahamagaye abiwe akoresheje telefoni atije abamenyesha ko yinje mu Burundi, ageze ikobero asaba ko bomurungikira ibihumbi 30 by'amafaranga y'amarundi kugira ashobore kubandanya urugendo. Kuva ubwo abiwe bahamagaye iyo telefoni ntibarasubira kumuronka kugeza isaha 4 z'ijoro, babwirwa ko ariko arabazwa n'abajejwe umutekano. Isaha 5 z'ijoro babwiye ko Apollinaire ahejeje kurekurwa, ariko baguma basaba y'amahera. Inyuma y'iyo telefoni yaciye izima. Kugeza ubu iyo telefoni ntago irasubira kuboneka, ariko akaba yanditse kuri Ndayishimiye Idriss. Iyo telefoni ni 6242 8280. Imbonerakure Ndayishimiye Idriss ninde, yakoze iki, nibiki bimuranga, byaba bifise aho bihuriye n'ibyashikiye uyu muvandimwe? Twarakoze amatohoza kuri nyine iyo telefoni yakoreshejwe n'abafashe Apollinaire bashirashize. Telefoni ni ya Ndayishimiye Idriss. Idriss Ndayishimiye yavutse mu mwaka w'1996 ku mutumba wa Murama muri komine n'intara ya Muyinga. Ni mwene Saudi Gahungu na Adija Siboniyo. Idriss ni umusore w'imyaka 28. Amashuri yisumbuye yayize kuri ese Rugari aho nyine mu ntara ya Muyinga. Amashuri ya kaminuza yayize mu gisata c'ubuvuzi. Mu gihe yigaga kuri iryo shuri, Ndayishimiye yari umukuru w'imbonerakure zituruka imuyinga zari ziga kuri iryo shuri risanzwe ryegukira George Shimirimana, umukuru wa CNDD mu ntara ya Gitega. Inyuma y'amashuri, Idriss Ndayishimiye yarakoze stage ku bitaro by'Imuyinga. Imwe mu bo bakoranye stage yatwandikiye ati: Idriss Ndayishimiye twarakoranye, yari imbonerakure ikomeye, ariko nta kibi twari tumuziko. Yari afise uwundi mugenzi twakorana yitwa Idriss niyo Mwungeri. We yari ateye ubwoba cyane kuko yagendana n'uwitwa Shabani nimubona yicagakiza mu ntara ya Muyinga. Turazi ko bose hari agashamba bahora baja gukoreshamwo amanama bakayagiririshwa na Shabani nimubona. Birumvikana ko na Idriss Ndayishimiye ari mu bakorana na Shabani nimubona. Duhejeje stage bo baciye baronka ubuzi kubera babusabirwa n'umugambwe. Idriss Ndayishimiye yagiye gukorera ikobere, ariko sinzi akazi akora mbere ni nayo ayaciye yimukira. Mugenzi we Idriss niyo Mwungeri we yarakomeye rwose, baranamuha na motororo agendana. Ku rubuga rwe rwa Facebook, Idriss Ndayishimiye yihaye amazina atandukanye. Wenyine aremeza ko aba Kobero. Abandi mu bamuzi batwandikiye ko batazi ico yoba akorera ikobero, ubundi ko afise ibyo adandaza hafi yaho. Ari uwanditse ko hari aho akorera ikobero nk'umuvunjayi. Uwa nyuma yagize ati: ndamuzi ku kiraro uva Kabanga uja Kobero utarashika ku kazu ka Covid. Umwanya umwe ndamubona nk'umuvunjayi, uyundi mwanya nk'umuntu afasha abantu kujabuka batagira ibyangombwa. Nibyo muziho, nta byinshi ndamuzi ko inconzi bamutazira jenshi. Idriss Ndayishimiye akorera ikobere. Hano amakuru ahambaye tumaze kuronka nuko Idriss Ndayishimiye ari imbonerakure, nuko aba ikobero kandi akorana na Shabani nimubona, umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga, asanzwe azwi mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Inimero ya Apollinaire bashirashize yakoresheje ageze mu Burundi yari iya Idriss Ndayishimiye. Ico gihe Apollinaire yavuga ko ari ikobero. Ufise iyo telefone yavuga ko Apollinaire ariko arabazwa n'abajejwe umutekano. Hano umuntu ashobora kwibaza ko Apollinaire yoba yari yafashwe n'imbonerakure zikorera ikobero, canke akaba yari mu minwe y'abapolisi bakorana n'imbonerakure. Ico bikoze wari afise telefone ntiyari asanzwe, kubera yagumanye nabo yita abajejwe umutekano kuva isaha 12 n'igice z'umugoroba gushika isaha 5 z'ijoro. Abavuganye na Apollinaire bavuga ko yari yumvikana ko afise ubwoba. Birashoboka ko igihe ahamagara yaza ari mu minwe y'abamufasha, akaba aribo bamutegetse gusaba amahera mu muryango. Ikindi gitangaje ni ingene wari afise telefone yagumye asaba ayo mahera, ariko ntiyigere asubira guha telefone Apollinaire ngo abe ari we ahamagara umuryango.
ntawuzi icoba caragihejeje kuba isaha 5 z'ijoro igihe wakoresheje telefone yavuga ko Apollinaire bahejeje kumurekura asubiriye gusaba amahera ariko ntiyamuha telefone ngo abe ari we abyivugira. Ntawuzi kandi impamvu iyo telefone yaciye izima kugeza ubu nk'uko abayikoresha boba badashaka ko hari wasubira kubatora. Abategetsi b'Imuyinga ntibave mu gacerere. Ibyashikiye Apollinaire bashirashize biroroshe gutohozwa umuntu afatiye kuri ano makuru yose. Idriss Ndayishimiye niwe wa mbere inzego z'igihugu zategerezwa guhera ko amatohoza hanyuma zikamenya ibyakurikiye icabaye cyahise kiba ako kanya. Mbega telefoni 62428280 niwe yariko arayikoresha canke yari ifiswe n'uwundi? Buramatari wa Muyinga Jean Claude Barutwanayo, umukuru w'iperereza Imuyinga Colonel Felix Habyarimana n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Muyinga ntibakwiriye kubandanya bihoza mu gihe hari umuntu anyurujwe mu karere bajejwe nk'uko bama babigira. Nimba Apollinaire bashirashize ariko arakurikiranwa nibavuge aho apfungiwe, umuryango wiwe urekeye kuguma ucumukura. Tubibutse ko mu mwaka uheze wa 2023 aho mu ntara ya Muyinga hanyurujwe Vitali Nzigo yari mu ndongozi z'umugambwe CNL, naho nyine havuzwe cane Shabani nimubona ko yabigizemwo uruhara. Abategetsi bose baratabajwe ariko nta cakozwe ngo aboneke. Muri Gitugudu 2021 naho haranyurujwe Pasitoro Joseph Sinzubwenge be n'umukozi wa Diocese Katolike ya Muyinga yitwa Eustache Miburo. Naho nyine haravuzwe cane uruhara rwa Shabani nimubona ariko nta cakurikiye. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza intara ya Muyinga iri mu ntara zakozwe ko cane n'ibyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero inyuma ya Bujumbura, Meri na Ngozi. Aho hose Shabani nimubona yamye avugwa muri ubwo bubisha ariko yagumye ari intakorwaho. Biraboneka neza ko ibintu biriko birahaba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi akaba ari ibintu bibabaje ku rugero rutarigira rubaho, aho abarundi basigaye bafatwa nabi cane, aho bari gukorerwa amabi atagira izina bikaboneka neza ko biba bishitsemwo uruhara n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru. Bari bababwiye ko Sylvestre Ntibantunganya yagize ico avuga ku bategetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Oya, discipline mu Burundi ntiraza. Discipline mu kubaha no mu kubahiriza itunga ry'igihugu ntago iraboneka. Muri kino gihugu abantu ntibubaha itunga ry'igihugu. Muri kino gihugu abantu barasesagura ibyo tudafise. Muri kino gihugu abantu barasahura ibyo tudafise. Iyo rero ufashe nabi ugasesagura iby'igihugu uba uriko wica igihugu. Sylvestre Ntibantunganya atangaza ko abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bariko barica igihugu ko nta discipline bafise, akavuga ko bariko barasesagura itunga ry'igihugu. Uwo yahoze arongoye igihugu yemeza ko kuguma ku murongo ariyo discipline bitarashikwa ko mu Burundi nk'uko byasabwa n'umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira. Yabivugiye mu nama kuri uyu wa gatanu yatunganijwe n'umugambwe Sawanya Frodebu. Bariko baribuka imyaka 30 iheze Perezida Ntaryamira agandaguwe. Niho nyine Sylvestre Ntibantunganya yavugiye ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD nta discipline bafise kubera ukuntu bariko bariba itunga ry'igihugu. Sylvestre Ntibantunganya yasiguye ko umutegetsi wese yiba igihugu aba ariko aracica. Yavuze nyine ko abategetsi bose b'igihugu c'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu bariko barica igihugu ku rugero rukomeye cane. Kubwiwe abantu bakwiye gusonera no kumenya ko iby'igihugu ari itunga rya bose atari iry'umuntu umwe. Asigura ko iyo hageze ububirenga ko amabwiriza y'igihugu atakindi akora atari ukumusubiza ku murongo, ariko byarananiranye muri CNDD-FDD. Cyprien Ntaryamira yishwe ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana kwa gatandatu Ndamukiza 1994. Bari bavanye mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania. Indege barimwe yakororewe hafi y'ikibuga c'indege c'i Kanombe mu Rwanda. Ibi byose nyine bikaba byavugizwe bariko baribuka Cyprien Ntaryamira, aho Sylvestre Ntibantunganya yashize hanze amabi menshi akorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi akagaragaza ko abategetsi
uri muri CNDD-FDD rwose ata discipline bafise, kariyo mpamvu bagumya biba itunga ry'igihugu kandi bakabikora atacamira kuko babona neza ko igihugu bamaze kugifata mu minwe, ariko we akavuga ko ibi byose bizarangira ko benshi bazashirwa ku murongo kuko ibi bintu ntago bari gukora byakijana kuko birateye ubwoba kandi birababaje. Benshi mu Barundi babayeho nabi cane kubera ubwo butegetsi bubi uri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Urugomero rwa Jiji Murembwe rwacerejwe no kubura ifaranga mvamakungu. Ibrahim Uwizeye niko atangaza. Umushiranganje ajejwe ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye avuga ko ibikorwa byo kubaka urugomero rwa Jiji Murembwe byacerejwe nuko amafaranga y'agaciro devise yabuze, ifaranga ry'u Burundi naryo rikaba ryarataye agaciro. Akavuga ko hakenewe imiliyoni 102 z'amadolari kugira ibikorwa birangire. Ibi yabivugiye mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatanu igihe bari kwiga kubwirizwa ryemeza imfashanyo yatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere. Mu gihe inama nshingamateka yari iramutse yiga integuro y'ibwirizwa ryemeza imfashanyo yatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere kuri uyu wa gatanu Damukiza 2024, iyo mfashanyo ikaba igenewe kubaka urugomero rwa Jiji Murembwe. Umushiranganje Ibrahim Uwizeye ajejwe ubutare n'agataka akaba yamenyesheje ko abafasha ku iterambere ry'u Burundi batanze miliyoni 270 z'amadolari y'abanyamerika kugira hubakwe urwo rugomero, aho ibikorwa bigeze kuri 70%. Ibrahim Uwizeye akaba yamenyesheje ko ibikorwa byacerejwe nuko ifaranga mvamakungu ryabuze, ifaranga ry'u Burundi naryo rikaba ryarataye agaciro. Amafaranga yari amaze iminsi akoreshwa guhera muri 2014 atazoshobora guheraheza ibikorwa. Kubw'ibyo harakenewe imiliyoni 102 kugira ibikorwa birangire. Ibanki y'isi yaremeye gutanga imiliyoni 50 z'amadolari. Ibanki y'ubumwe bwa Buraya ijejwe imigambi y'iterambere yemeye gutanga imiliyoni 25 z'amadolari, hamwe n'ubumwe bwa Buraya bwemeye gutanga imiliyoni 25 z'amadolari kugira ngo urwo rugomero rwubakwe. Ibyo nyine biriko biribonekeza, biriko biravugwa mu gihe mu gihugu c'u Burundi hari ikena rikomeye cane ry'amafaranga mvamakungu, aho benshi mu Barundi babayeho nabi cane kandi ibintu nka byose bikaba byarazembye. Ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi we akabandanya avuga ko Abarundi banezerewe kandi akavuga ko biryoshe kurongora abantu banezerewe ibyatahurijweho n'Abarundi kubera ubuzima bubi babayeho muri no minsi. Kwari kwababwiye mu ntango z'aya makuru ko ibintu bitoroshe ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho imbonerakure ziriko zirahabwa imipanga. Benshi mu Barundi bakibaza iyo mipanga ico igiye kumara. Imbonerakure zo muri zone Gatumba zahawe kuri uno wa kane uheze imipanga. Imwe muri izo mbonerakure yahaye Amakuru radio RPA ivuga ko bayihawe n'abarongoye mu mugambwe CNDD-FDD, bababwiye ko babahaye ibikoresho ibikurikira bazobibwirwa. Ibyo byose nyine bikaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD hari ikintu gikomeye cyane buriko burapanga. Ariko Abarundi bakavuga ko bamaze kumera amagabo, biteguye ko nibongera kubakorera amakosa akomeye cyane nk'ayo bamaze iminsi babakorera, bazahita bajya mu ibarabara bakabamagana kuko ibikorwa biriko birakorwa birateye ubwoba kandi biranababaje. Amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, tukaba turi buze kubashikiriza andi makuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu mutekano mu kanya kari buze. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.